Mukambere ndo Yes bakunzi ba Kiyago Media TV cyangwa KMTV aho muriko muradukurikirana mu mahanga muri za diaspora abari muri America, Canada, Australia, abari muri Europe no mu bindi bihugu bitandukanye, abari mu ntara za ruguru zigize igisagara ca Bujumbura canke abari hirya no hino mu gukurikirana ubuhinga ngurukana bumenyi ndetse n'abakurikirana ama TV yose online. No munsi twishiye kubiba c'indege hano mu gihugu cy'u Burundi aeroport de Bujumbura yitiriwe umukuru w'igihugu Umuhisi Ndadaye. Twagiye gutegera umukozi w'Imana adasanzwe, uvuga butumwa adasanzwe, araza kutwibwira. Twaramwumvise, twarumvise ibikorwa akora mu makoraniro atandukanye. Twashimye kuza kumutegera kugira tumubaze atubwire mbega ni igiki gishasha tuzaniye, ni igiki azaniye ubwami, bimeze gute? Turagize yambo, ndagize yambo cyangwa tuvuge muri ya ndamutso y'abakizwa bavuga mbega Yesu ashimwe. Amen. Yes abatakuzi, abo bakuzi, abakunzi bawe, abakunda ivuga butumwa ryawe, twashimye no musiko tuza kukwakirana iteka kuko burya muri abambasaderi b'Igihugu ko bavyita cyane gose. Yes urashobora kwibwira abandi bashobora kuza kugukurikirana mbega wowe witwa nde, wowe ujejwe iki mu bwami? Nitwa Niyokizigwa Meshak, prophète, nkorera mu mavuta ya prophecy na healing, hari abahamagara apostle mugabo baba bafise impamvu. Ubwo rero tumaze iminsi tukaba mu bihugu byo hanze hirya no hino mu bihugu bitandukanye kandi twabonye Imana ikora ibidasanzwe. Niyo ubu naho tuje mu gihugu cacu c'amavukiro kugira ngo dukore icyo Imana yadutumye hano kandi kidasanzwe kandi kigiye gukoreka mu izina rya Yesu. Yes muravyumva abarundi kazi cyangwa bene gihugu, murumva ko hari ikindi kintu gishasha kuko amavuta cyangwa nkuko muvyumvisa byivugiye hari ubundi bushobozi kuko nuko Yesu yarareje nuko nabwingo n'ubuni kwa uko no kuri ndi kwa kino munsi. Yes abari ko baradukurikirana bari mu mahanga za diaspora, abakurikirana ibikorwa bigenda birakoreka kuri no mbonesha kure kuri no television, abari mu ntara za ruguru murabyumva ko ari umuntu adasanzwe mu buryo bw'umwemu kuko nkunda kwita ko ari abambasaderi b'Ijuru kuko musanzwe iyo umuntu yitwa ko ari umukozi w'Imana akorera mukuru no mu mwemu. Mbega mu mavuta yawe murakiza, harimo gukiza abantu cyangwa gusengera abantu? Cyane gose turakorera online, Facebook, YouTube, na Zoom online, abantu barakira kuri online cyane kandi hari ntahe nyinshi cyane mu buryo bwose, amavuta healing na deliverance no gukira. Urumva ko biri mu Kirundi nukuri intahe zirahari kandi zidasanzwe kandi zikomeye cyane. N'ubundi iteze ko ku munsi w'Imana hazo intahe zidasanzwe hirya no hino. Mbega muba mukorera amaja hehe apare y'ayo masite bakurondera ko? Mbega uwo gukenera utanga kanimero ka telefone kugira ngo biranakererwa rimwe na rimwe kugira ngo muze murashikana ku kivi mushikira bene gihugu mu barambike kwibiganza? Ego nimero yanje yako ya WhatsApp ni 79 911 713 canke amajana 911 amajana 13. Iyo irakora mu guhamagara, irakora kuri WhatsApp hari mu gihugu, irakora ahantu hose kandi abantu benshi bama bakize ku murongo, abahamagara abaronka ama message turabasengera kandi bakaronka intahe mu izina rya Yesu. Yes bakunzi ba KMTV cyangwa Kiyago Media TV nkuko tumenyereye twama tubabwira ibikoreka mu gihugu cacu, abadukurikirana bari mu ntara za ruguru, abari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abari mu mahanga muri za diaspora. Turashaka tubabwire yuko atari ibintu bimenyerewe cyane aho tugenda gutegera abakozi b'Imana, abavuga butumwa. Tumenyereye kenshi tugenda gutegera abastari batandukanye bo mu bintu by'isi, ariko no musi twashimye kuza kwakira no mu ambasaderi w'Ijuru Kamem nawe nyene agira icyo ashikirije kuri no mbonesha kuri ya Kiyago Media TV. Mbega ku musi wa Mungu abokenera aho hantu byo babikobera birabo gusanga he cyangwa boguma bakurondeye kuri zo contact kugira ngo ushobore kubasengera no kubafasha no kubumviriza na cyane no kubagaburira ijambo ry'Imana? Ubu ndiko ndakorera muri Winners iri mu Kanyosha, ariko dimanche zo ndi muri Zion muri Nef mu Ngagara. Kaze abishoboye tuzahurira kandi benshi bazona ubwoko Imana kudasanzwe.
yes reka tubashimire cyane ambasaderi, tubashimire cyane mukozi w'Imana. Ndakunda gukoresha ako kajambo kitwa ambasaderi kuko abakozi b'Imana baraba ambasaderi b'ijuru kuko ijuru riracakora kuko Yesu yararejo niko navuga ngo nuwari. Muravyumva ko abazomukenera bazoca kuri ubuhinga ngurukana bumenyi canke bamurondere ku nimero ya telefone yayitanze. Twibaze ko utari muri ba bantu baca basaba amahera waje gusenga. Oya, twebwe ibyo twatuherewe ubuntu bitangira ubundi ntacyo dusaba ntacyo twaka, aho bibaye na ngombwa turagusanga no mu kibanza urimo tugagusengera ku buntu n'ibitoro byacu n'umwanya wacu kandi tugasiga intahe idasanzwe. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV cyangwa KMTV, twashaka tumusabe ikintu mbega ko hari ibiganiro bigira bitangure kuza biraca kuri no bonesha kure bizo biraba ku munsi wa kane no ku munsi wa kabiri. Tuzotumira abakozi b'Imana batandukanye mu madini atandukanye. Uriteguye nawe kuzo participa mu bantu tukagira icyo tukubajije mu kwagura ubwami? Nta kibazo kabisa, umwanya nzobaha kandi nzoboneka. Yes reka tugushimire cyane kuba waduhaye uno mwanya wawe yiteka kuri ino mbonesha kure, turabigushimiye cyane. Akajambo bwira bari baradukurikirana kuri ino mbonesha kure bona bahezagirana cyane kuko musiga umugisha w'umugezi hose. Nashaka mbwira umuntu wese ariko atwumva aha kuri mbonesha kure uyu munsi butaye umuntu wese aza kuyugura yamaze gusohoka igitangaza c'Imana kimwe ko mu izina rya Yesu. Amen. Ndatura ubuzima ku buzima bwiwe, ndatura gukira ku bugwaye ku buzima bwiwe, ndatura koranirwa ugize iminsi bidacamwo bicemo mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ikintu wasabye Imana yo mwijigire gute igikore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Muhezagirwe, mugubwe neza mu mwami. Yesu aracakora, aracazura abapfuye, aracabohora abahoshwe, aracakiza ingwara, aracamugurura ibimuga, aracahumura abahumye. Nukuri Yesu aracakora. Imana ibahamugisha. Yes bakunzi ba KMTV cyangwa Kiyago Media TV, abariko baradukurikirana abari muri za diaspora mu mahanga, abari Etats-Unis, abari za Australia, abari mu bihugu by'abarabu badukurikirana, abari mu ntara za ruguru ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Reka tubashimire cyane, mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone, kuri cameraman naho turi kumwe na Saitach hamwe n'uno mu ambasaderi w'ijuru mubona adasanzwe kuko abana abantu badasanzwe cyane dukiye kuza turabashikiraho bari bakagira ico bashikirije kugira ngo hagira ico hinduka mu kibano mu ngeso za buri munsi no mu gwaruka na cyane muri kino giherezo sosio ziko zirica isi muri rusangi. Turagushimiye cyane. Murakoze kandi harekane kandaga nongere ko hagize imisi hagwa ibintu by'urubura mu gihugu cy'u Burundi ko handagije ikirenge mu gihugu cy'u Burundi ntaroro zosubira kugwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nagomba mvuge ngo uyu mwaka abarundi bazokwimbura neza mu izina rya Yesu. Amen. Abari muri mu ntara za ruguru ifo ko mucakira mwese mukavuga ati amen, haleluya. Muri kino gihe abamenyesha makuru mwese murabe mu kizo ko ni vyoroshe urumva utabagwa. Reka tugushimire cyane, twizere yuko tuzogutumira muri ivyo biganiro tugiye kuza turashikiriza buri munsi wa kane no munsi wa kabiri mu gihe uzobukiringa mu gihugu cy'u Burundi na cyane ko tumenyereye ko wama wagiye. Twizere ko tuzobatumira tugatumira n'abamama bo mu kibano batubwira ibibera mu kibano kugira ngo tugire icokogwa mu guhindura runo gwaruka gwa none bwishwe na rezo sosio, bwishwe n'amateleviziyo atandukanye bikorerwa kumbonesha kure zitandukanye kugira ngo ubwami bw'ijuru bukomeze bwaguka ndetse no kuri rezo sosio. Ico kintu ragishigikiye nawe cyane gose. Yes reka tugushimire, tugenda tukugiye turakoze cyane. Nitwagutumira uzotwitaba atakibazo cyangwa uzodusaba amahera nk'ababandi. Oya nama yanzobasaba ahubwo nzokwizana. Yes bakunzi ba KMTV cyangwa Kiyago Media TV, reka tubashimire naho gutaha tumushimira cyane ko yatwakiriye yemeye ko tumwakira mu iteka akaba yaduhaye n'umwanya wiwe kandi arushe, turazi ko muba murushe ndabesha cyane gose. Yego twabonye nabaza bambaye ibirato bidasa kubera baba barushe mu ndege. Nukuri niko bimeze ko yabana umwanya munini yashaka cyangwa mu ndege baza barabahura kure fa kumuzamura tubwira abantu batarabonera mu ndege. Oya nta na kimwe n'uburuhe gusa, umwanya munini aho uricara basubicara ariko mu ijuru hari Imana ikanda abaruhiye ku murimo wayo. Yes reka tubashimire cyane naho ubutaha. Bari kumwe na Chris Miguel kuri microphone za KMTV. Twizigire neza ko tuzokoma tubashikiriza ibintu bibera mu kibano nkuko yitwa Kiyago Media TV. Naho ubutaha ciao, reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Imana ibahe umugisha.